mukuru w'igihugu atubwira 40-60 mugabo dushaka dutangure kuko kugira ngo ushike kuri iyo 40-60 teza gutangurira ahantu kugira ngo utangwe guprepara rotere iyo 40-60 gere tugeze ahantu haboneka nitwagisa kuri 60 boom turi bon so nivyo rero nabonye ati none jewe no terera iki narahatse kurata avion vole gatatu kuri aeroport ya Bujumbura canke ya Bujumbura kubera connection twebwe twama tugura amatike kuri online ushitse kuri aeroport bahagutera induru uteza kubandikira ubabaza bigemeze guti itike yanje bikini narahatswe gatatu inshuro zitatu bizeza yuko mugihe son excellence yo dushira ku kivi ingorane za connection twogikemura so cyo tumusaba rero se barundi nuko twaje tumaze umwaka hano twigiye projet kugira ngo kuko ntavyo kwihuta kugira ngo dufashe bene gihugu tuje kubateza imbere ntituze kubateza inyuma tuze kubafasha ntituze kubasahura tuze guteza imbere igihugu ntituze kugisubiza inyuma tukamusaba yuko yo dushira ku kivi hanyuma tugatangura gutunganiriza abene gihugu umunywanyi ku murongo allo mumeze neza salama Prosper mu twakuyemo hagaze he mwakano kanya andi horori ndi wa mujama wa me murakoze cyane murabajama ba radio Indundi Culture murabajama banje gose ndi kumwe na Jo wa data connection nawe bijanye na connection birabikubangamira ibururi biratubangamira cyane ahubwo bije nk'inyishu kweri nibanyaruta hari kibazo canke intererano ufise woterera bano batumire bacu Kimera noterera nuko bogira kubaje bakabikora ningoga kuko hino rugo biratugora connection cyane amamvisi twagize ni menshi prido izoba prido 150 millions de dollars kugira ngo duheze n'uburyo bwinshi rero mugabo ntitwoca tuza tukavuga ngo yango je kuba nagize ubwo buryo bwinshi ngo ndaguhaye bidakwiye ni nkuko uba wagiye uraya ry'amabafe baraguha ntuze urariha amahera ukisereva wisereva mugabo bibyo kujya bikwiye n'amahera naguhaye n'uburyo ntushobora kumbara ko tuje ngo aba diaspora ndundi hama dutangura gutangisha ibiturire ivyo bintu ntibibaho ico dushaka nuko abo tuzoha akazi of course hazoba the training tuzobigisha the way we work urambabara kenshi nakunda gucisha makoma imyaka ni myinshi imyaka ni myinshi biratahuritse uburyo mukora n'ukuntu abantu bo kwifata ku kazi ivyo byose biri mu byo twateguye abantu tuzoha akazi ni benshi kuko iyi society zoza mu gihugu cyose nayo bimwe tugarutse kuri vya makarte sim hari haba abaja bazogurisha makarte sim hari abazo bagurisha bagira amamega hari abazoba benstar marketing hari abazoba bajejwe nk'intara ya Gitega par exemple mugabo bazo arabajene benshi bakwiye ku buryo twibaza yuko niba uko twabikarikiye bishobora gushika yuko hagera ko duheza dans 5 ans dufise minimum 500-600 personnes babajene ikiganiro n'ikivi n'ikiyago ikiganiro kiguha akaryo ko kugira ngo umenye byinshi bigiye bitandukanye nkuko nabikubwiye ndi kumwe n'umutumiri wacu umutumire yemeye kudutera iteka ni umurundi asanzwe akora ibikorwa vyiwe neza na neza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamara mwa kino gihe yafashe ihangiro ryo kuza gukorera mu Burundi kugira ngo je nawe
tubibone nk'akaruru, tubibone nk'umusaruro ku gihugu. Yitwa John Nduwimana, akaba ariwe duteye iteka mwa kino kiganiro cy'uno munsi. Turaza kumumenya, ariko urafise ikibazo cyane iminsi yose iyo ugomba gucata cyangwa iyo ufise inama online ugasanga biriko birakugora. Uyu ni umwanya wo kugira ngo bazi ibibazo byawe umushinga ntahe Nduwimana, kuko ngo aje nk'inyishu. Nikaze cyane mu kiganiro ikivi n'ikiyago, umushinga ntahe Nduwimana. Mumeze neza? Yego. Amakuru yanyu? Turakomeye bro. Murakomeye. Yego. John Nduwimana ku muntu amwumvise ubwa mbere yo mwidondora gute? John Nduwimana benshi mu gisaga banyita Jeff. Abanzi. Yego. Hanyuma ba muri originellement ni Muhute, ni mu Gitaza. Aha ni hafi y'Ibujumbura. Mu nzira abantu benshi bazi yuko usanga haba harimo ibintu bimeze neza cyane ku bantu bafungura indyo za kibu. Agakeke n'agaswagura bizo. Yego. Hanyuma nkaba mba hanze ba muri Etats-Unis nkuko babivuze. Precisement ahantu bita Las Vegas. Mazoye nk'imyaka Las Vegas yo nyenda maze nk'imyaka 18. Bisigura ngo washikiye mu yindi leta? Nasike muri California, Los Angeles. Neza neza maze imyaka ingahe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Turi mu gushikana imyaka 30. Muri ico gihe cyose? Muri ico gihe cyose. Ukihashika ni giki cagutangaje? Umwana mu Gitaza mu mazu maremare. Las Vegas yoyo n'abantu iyo turiko turayaba mu mafilm urabona ko n'abazungu bayishuhira bahariye, ugasanga bagiye kujya y'ikirori. Bimeze gute ugishika mu bisanzwe nagiyeyo, sinagiye exactement mvuye i Burundi. Nagiye muri Etats-Unis, mvuye ahantu bita Johannesburg, muri South Africa. Niho narindi. Ndagira amahirwe ndaronka bourse yo kuza kwiga. Nico gituma naciye nzayo. Uja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu benshi bararonka bourse, ariko kwiyumvira kugaruka inyuma birakunze kuba ikibazo. Hari na kimwe mu kiyago nagiyemwo aho umushikirangije w'inyubako yavuze ati twarungitswe turindwi ingaruka ndumwe. Biba bitangaje cyane. Abajone benshi barota kuja hanze. Yari imwe mu ndoto yawe? Wari ufise indoto ya gute? To be honest, ntavyo wibaza. Ntavyo nibaza na ngirana nk'itombo. Canagira ati reka uyu muntu anyizigiye, umuzungu yemeye kundihira imyaka 4 y'ishuri n'uwa stage imyaka 5. Urihiwe ishure, aho urara n'ivyo fungura. I mean, you know, that was the best. Imyaka 5. Imyaka 5 wari ukeka yuko uyihejeje izocokora iki? Nibaza ati nshangaruka. Mugabo aho nagize stage urazi twe ko turabakozi. Yego. Bakugomwe baravuga ati none asubira kubakorera iki? Ntiwoguma ngaha. Muri sanzwe barankomvese. It was a lot of convincing for me to stay. Washaka kugaruka wewe? Nashaka kugaruka. Mugabo kuvyo nari nize naraba nari nagaruka nja nkora cyanda bikorera informatique yize kugira ngo kuko bawiganye n'abandi abana bahariya kandi ni hafi ya Silicon Valley, sinzi ko abantu bahazi. Za Twitter, za Google, za Facebook. Naho mugira stage canke nabo mwigana bo mu hanging out, usanga ari abantu bari muri ayo madome. Rero gacuraba kubwiye amambisyo zose ntizobura, bakubwira ati dukorera ya uzoheza, ninaheza nzokora aha, uzogira stage aha. Hamukibaza none jewe ninasubira i Burundi canke koko je nibaza peut-être ico gihe nari gusubira Afrique du Sud kugira ngo nkoreyo kuko hari hantu nari nagize stage muri Escom avant ko naho nyene nari nizeyo. Naho nyene byari kugira byari nari kuronka akazi keza. Nari mfise akazi keza mfico gihe na sinakore duhera duke. Yego. Tuka muri 98 99 Demi rukorera ibihumbi 2 by'amadolari yari amafaranga menshi. Yari amafaranga menshi. Umuntu wese ariko arumviriza na cyane cyane umunyabaga arumva ati none uyu muntu yashaka kugaruka, hari umuntu yorota kuva muri Amerika kaza muri Afrika. Indoto yawe yari yo gukorera hehe
kubera iki washaka kugaruka umengo hari ibintu byinshi biri mu mutwe wawe dusangize gato experience y'ico gihe urumva hari igihe ugenda ahantu ukiga abantu baraje hanze bakiga za Europe za Canada za Etats-Unis uhejeje urabona ugishikayo of course ugira ati yangira nige nsubiriye umwaka umugahera uwa kabiri ugahera uwa gatatu ugahera uko wiga ni ubumenyi buguma buza niko n'ivyimviro bihinduka imibereho yawe irahinduka ntubandanye wa muntu washikayo hamwe ngo nikuheza hari abantu bishika bakaba gutyo muga rimwe na rimwe birakunda guhinduka kubera environment uburimwo abakolege bawe ivyo ubona aho uba ni ibintu byinshi bituma uhindura ntugaruke bivana mugabo bivana jewe umuntu Jesse leta yari yandihiye ngo ngiye kwiga kubera yego umugira neza yamfashije ndagenda kuri ico nta obligation nimwe nari mfise yo kugaruka ngo ntegezwa kugaruka kuko ngo bandihi hari urungitswe n'igihugu mutegezwa kugaruka ugakorera igihugu ça c'est normal mugaje yewe sinari muri iyo kategori yego kuri ico nashobora kugira ivyo nishakiye nshatse kugumayo nari kugumayo nshatse kugaruka nari kugaruka yego mugabo vyarashitse aho ngize stage barangumye kuko muranabizi biranagoye no kuba yutagira ibikaratasi mu gihe batari aho ugize stage batari capable ku kwakira iyo ntunze ye visa yanje iheze nategwa kugaruka nta yindi shwa nahandi ni hamwe ucuga umuyerera utagira amakarata ugacuba sampati ubujanje bw'abanyabujumbura ni abantu benshi ntibatinya gufata iyo risk yo kugenda hariya kandi abizi yuko visa mu mezi abiri izobiheze agace atangura kuza ariruka ugasanga umuntu atanguye no gufasha umuryango haciye imyaka myinshi bari bagiye kanabaho ntubibona nk'intambamye abajene benshi baza kwisukamwo na cyane cyane mwe muri hariya mubona abantu mu mayira kuko umengo muri Afrika na cyane cyane barabona yuko umengo za Amerika Europe no buhungiro bw'ubukene ku bajene kuri ico ni biri mu byo papa peut-être tutsa kuvugana igituma no banaragarutse igituma no banaragarutse kuko nk'abantu twaronse Imana tukagenda hakiri kare we have a chance to go before other people noneho twagiye ntuzeye technology kuko ku mwaka uhera niko technology hinduka kandi iguma iba nziza ku buryo utorinda ubu narashobora gukorera ngaha urashobora gukorera muri Amerika uri ngahi muga twebwe ico gihe ntivyashoboka mu vyatumye nibaza ngaruka nukubera ico ati mbega je nofasha iki abajene kuko benshi baribaza hariho igihe utangura kubwira umuntu mba hanze naragiye hanze ugasanga uri kuri amahano uratewe kugeza hanze si byiza agaca kubona nko kumenga uri umwansi byo ndo cyavuga ngo abarundi ntidukunda iterambere ry'abandi aho ngo we warashitseyo ngo we ntushaka abandi bagenda no ushaka kugenda ubona ko bishoboka uragenda kandi opportunité zirahari ariko kubera usanga hariho ibintu bitutuma tudasha tuba neza cyangwa ngo tubandanye amakaratasi education ivyo byose usanga bigutuma usanga umenga ushitseyo uratakaje umwanya aroroke wari kuguma ngaha niba zo opportunité zari nko ngaha i Burundi canke mu bindi bihugu ibi by'ibibanye wari kubigira izo opportunité zari zihari wozigize kandi ugasanga uranabayeho neza kurusha no guri hanze nico ndakunda kugishimira kuko iyo kivuze abantu ngo bashobora kubaho neza i Burundi kurusha uri hanze yego nivyo bivana nico ukora hari n'abari hanze bakora ubuzi burutwa uri munsi yabakora ngaho i Burundi so aho rero urumva ngana bwe mu cyongereza you have to trade carefully ko n'abantu bivana n'umuntu uko ashaka kuvyumva urumva so bivana nuko umuntu ashaka kuvyumva no kuvuga ngo turacyari muri yawe umuntu yumva ivyo ashaka canka atahura ico ashaka ugerageje kuraba ni novuga ngo uno munsi ikintu gihari nuko aba diaspora bariko baraza gukorera ibikorwa muhira neza cyane watanguye kwiyumvira kuzoza gukorera muhira ryari nigiki cyari kigukonvenza ngira ngo 2014
narigeze kuza nshaka gukora ibintu muga ntibyashobotse ko ndi umu informaticien ndafise udusosiyete tungahe tubiri ibintu vya ma GPS system programming ibintu vya gutyo imwe ni platform ya GPS system cyber security yindi nayo tugira software consultation twubaka ama server tugira ibintu byinshi mugabo ico gihe ntivyakunze ca ndasubira inyuma ntibyakunze kubera hari bituma umwanya kuko sinari niteguye bikwiye donc ntiwari bwigetere neza no sinari bwigetere no bandakubeje sinari bwigetere neza ku buryo navuga nti sava rekanje ubu ndaje ngira nkore ibyo nkeneye gukora kandi ikindi naco bivana na projet ko si projet zose z'aba diaspora zizoba zitegerezwa kuba zikenewe mu gihugu hari za mbere prioritaire hari ama projet prioritaire aba diaspora dutezwa kwibaza ko kugira ngo abandi bose baze bakurikira abaje mu nyuma baronke basange twabateguriye tere nabo biborohere kugira ngo izo business zabo zikore so hariho abapioneer kandi hakaba abandi bazoza bakorera ku bandi bamaze kubatangurira kugira ngo babategurire tere baronkaho bakorera aho bakorera egome ntibyakunze ariko kandi wabandanije ugerageza mugabo icatumye ngawe kuyitura hariho umuntu yampaye kano gatabo so akampaye ndagasoma ndavuga ati basha none jewe no contribute wiki kuko ntobana no guhayalata hano narahayalatinze ibyo president yavuze no contribute wiki nk'umurundi aba mu mahanga amaze ibihe byinshi no terera igihugu muri iyi mbona kazoza ya 40-60 so naho rero byatanguye egome uravuze ngo hari uwampaye kano gatabo gutyo kama motivation ndabaza umutima nti nigikino terera mu iterambere ry'igihugu nawe uri mu bemeza yuko umurundi akorera hanze cyangwa bahanze afise intererano ku iterambere ry'igihugu neza cyane nibaza mu bantu bazogira intererano ikomeye cyane naho bamwe batavyibonamwo nibaza ko diaspora ugiye kuraba n'ahandi hose diaspora za Ethiopia za Senegal za Ghana ko naho nyene ndakoreraho hari akabiro mfiseyo uravye abantu bo hanze je ndiko ndavuga abo tubana muri Etats-Unis babaganiye canka aba Ethiopia aba Ethiopia abo tubana hariya za Las Vegas ama investissement yabo bagira iwabo iwabo amahera shakane chaque mois shakane barungika iwabo ni menshi kandi ni yatuma ayo madovize yabo ngira ngo bana yaronka kuko barungika menshi yego hanyuma rero muri ico gihe rero kuko hari cifuzo nari mfise kera cyo kugerageza kugaruka ariko ntibyashobotse nkuko twabitanguriye ko ubu niho nsomye aka gatabo ndavuga ati ubu turabona ntuze road map niko no yita iyi ntuzi imbona kazoza ni sort of ya road map what abantu twebwe tubahanze twokurikije twogira comme reference eske jewe ndi muri kategori yihe ndi muri kategori yihe noza guterera kugira ngo iyi mbona kazoza iritera mbere tugere dans les années 60 turi bon urumva umukuru w'igihugu atubwira 40-60 mugabo dushaka dutangure kuko kugira ngo ushike kuri iyo 40-60 teza gutangurira ahantu kugira ngo utangwe guprepara rotere iyo 40-60 gere tugeze ahantu haboneka ni twagisa muri 60 boom turi bon so nivyo rero nabonye ati none jewe no terera iki aho ngaho kuko je natanguye kugaruka ino 2020 naraje 2020 ni 2024 uho homaze umwaka ndini nukuvuga yuko kugira ngo niyumvire ivyo naje gukora byatumye niyumvira nkora ivyo nkora uno munsi narahatse kurata avion vole gatatu kuri aeroport ya Bujumbura canke ya Bujumbura kubera connection twebwe twama tugura amatike ku online
ushitse kuri airport bakagutera induru uteza kubandikira ubabaza bigemeze gute itike yanje bikini bikini narahatswe okay gatatu inshuro zitatu ndavuga ati no ibi ntibibaho ntangura kwiyumvira none je nokora iki noterera iki muri iyi ntuzeye muri iyi situation gose je nibaje ko atari je nyene noba ngira ingorane kuri aeroport kubera itike nariguze online ndaza aba européen biteza kuba bibashikira niba hari abariko baratwumviriza ne bambeshuje bitarabashikira ntaco mugajewe personnellement byaranshikiye so ndavuga ati none noterera iki kuri ico kuri iyo ngorane ego kuko kenshi abantu turakunda kuvuga ingorane gusa ariko ntituzane solution kuko uvuze ingorane zana solution okay kuko kwa muri kurakiza abantu ngo ibi ntibiriko birabe nibi niko biraba none wewe waterereye iki kugira ngo ivyo bintu bihinduke ico kibazo gitorerwa inyishu kuko si umuntu umwe azobikora gusa nibyo namambwira abantu dukezo twese tuza kuba hamwe kugira dushire inguvu hamwe kugira iyo ngorane ihere so aho niho natangiye kwiyumvira eske nokora iki kuva muri nokora iki kugira ngo tuje muri action wabigenje gute nakubye ko nize muri Etats-Unis informatique yego hariho abagenzi fise bari muri telecom abandi aba engineer ibiki so naratashe ndidoga okay ngira jo so what's up bro reka kuguma widoga do something no giriki well we need to can internet we need the internet but I'm not able to investment is on kuzana fiber optic I don't have that kind of money to do fiber optic cable I'm getting no hariho ukundi kuntu internet ushobora guconnecta abantu do wifi abantu babize baraza hari ico bita fixed wireless services mugacuca kuri network bita ntuze LTE network donc ni 4-5G basically uconnecta nka wifi donc ntuzeye telefone become router uconnecte ku antenne telefone ikaba nka router yego okay phone novuga ko nka telefone yawe is Android ama Android yose kuko yari muri band ya 40 yego muri band ya 40 ama Android ama iPhone uwari wese akiconnect so nca ntangura kwiga ukuntu no bikora muga kubikora also hariho ntuze investment ni investment nini navuze ko tumaze umwanya munini hariya umuntu yararondeye ituntu mugabo ikihari uno munsi nigeze no kukivuga mu kindi kiganiro mega twagiranye yuko ntuze kuzana ama investissement mu Burundi ntizokwikorera igunira ry'amahera utegeza kubizana muri sort ya investment infrastructure niko bizogenda abafise amahera bose hanze ntabwo ushobora kuza kuri banki ngo urikuragira ngo waya ibihumbi 300 ngo bize mu Burundi aho ni red flag amahera ntagenda so barabizi bariko baranyumviriza ngira benshi bazombeshuza harabashobora kubigira jewe byarananiye mugaje nanki ngorane gusa ko IRS yo havinyirukako imbazi yo mahera ndiko ndayatwara uri kure yatwara so abandi bashoboye kubigira ivyo ni vyabo jewe ivyo ntibinda mugabo cha turiyumve none ayo mahera tuzoya repatria guti wacu kuko ntitwahavukiye hariya turagira ama business ego mugabo ntitwahavukiye nk'ubu Donald Trump changes his mind he's gonna take all my houses and everything hamabwire ati pack you back pakirutahe ya pakirutahe ntaco wazanye none ntaco twara kandi ntuhari chupakira so that's a big problem. I think the Africans they have to start thinking about it. We have been so comfortable muri za Canada za Amerika za Europe n'abandi abahiriwe kuronka uburyo bagakora ibintu byiza bakunguka ifoko dutangura kuyimvira ukuntu twogarukana gute kuko
ibintu abantu batari kubimva ubushinwa ntibwabaye ubushinwa ko ngo nuko ngo rishine gusa yonyine abashinwa bo muri western za Europe Canada na Amerika Amerika yo bubaka ama railway ajyamantuze barabara y'indaraye niho bakuye amahera menshi abandi nabo bakora mu bintu byinshi domestique kugaburira abantu kugirane niho bakuye amahera batwara he mu bushinwa kugirane kubaka nibo atanga kubaka yamantuze ubona ari amajeya za Shenzhen za Hong Kong za hehe hajya amahera sa mu bushinwa barazi dare za neso imyaka 50 iheze ubushinwa bwariki tugiye muri histoire urumva ubushinwa n'ubushinwa sindibona bo baraciye ubwenge barabimenya no kuvuga ngo ubushinwa bukwiye abanyafrika barakwiye gufata ubushinwa nk'icitegererezo n'iterambere ry'ibihugu byabo bakaraba ati none ubushinwa buri now is the most powerful country in the world bahashitse gute twebwe Afrika biroroshe ko parce que turafise n'intuze n'ubutare n'iki delicesse biroroshe kubigira so tugarutse ngaho candibaza rero tinokora iki ngira ngo turaza kubishikako muri iki kiganiro yego nuko byagenze niho nshaka ko twinjira nyene kugira ngo tuze gucunguza umwanya umwete ni umuntu wese ubo arumva yuko muri abahinga cyane mu bya technology ariko kandi mubifashijwe naho mwagiye ryajambo bavuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze ariko niyo kahamenye mugaka kahaguma ntikazane kugira ngo karahurira abandi biraza kubimfa gusa kuko iyo umuntu amenye ikintu hamagashengera atagisangije uwundi urubyaro canke abagenzi biraza gutuma ico kintu kitabaho kidasubira kubaho mu gihe watagihari mwakoze gute mwiyumviriye iki mumaze kumva yuko hari ikintu kigomba gukorwa kigakorerwa muhira uno musi murahari mu maze umwaka mumaze gukora iki kuri wa mugambi wanyu byaje gute mbega uno musi muri ko mukora gute na cyane cyane ko abarundi bariko baravuga bati connection sikirenga mugabo wumvise umushinga ntahejo bariko barumva yuko kubashoye kuraba ikiganiro kuri YouTube hariko haravugwa ibijanye na connection ya 5G aho ubona yuko kiriko kiza nk'ikintu bamwe bacyumva nk'ikintu kidashoboka muri ko mubikora gute urumva aho tegeze uno munsi nibaza ko abene igihugu borema turageza ahantu twaratanguye 2023 niho kuguteza kurondera ibikuranga yego tugurura ntuze societe igizwe n'abarundi 80% ni investment y'abarundi twebwe aba diaspora n'abarundi twasanze hano kandi also ndi kumwe n'aba étranger abazungu turi kumwe bamwe barankorera nabo dukorana ariko investment nini zoba peut-être ari ntunze societe ya mbere ya byita telecommunication wifi no yita internet no yita telecommunication ndibaza nico kimwe kuko si telecom twebwe ni turi muri telecom kandi mbwira bene igihugu bariko baratwumviriza ntituri muri telecom ico tuzanye ni connection babyita fixed wireless access no kuvuga yuko umuntu azokwiconnecta kuri twebwe hanyuma akaba capable yo kuvugisha umuntu kuri WhatsApp agaza kuri Facebook Twitter azonaviga nkuko bisanzwe rero ngaruke ku kibazo warumbagize aho tugeze uno munsi twarandikisha twaragiye muri ADB turaronka ntuzere impusha turaza muri IRTC turaronka impusha turariha amahera ya lisanse ubu aho bigeze hariya kwa ntare turi bon mumeze neza umuntu ashaka kumva ati iryo shirahamwe gitwa gute iryo shirahamwe bagita data connection aho muza kuri www.dataconnection.net ucuturonka twebwe data connection ni umuntu arumva yuko harimwe ikintu ca abarundi kiborohera bavuze ngo amamega reka dufate yuko tugiye gukoresha internet itanzwe na data connection neza cyane umuntu wese aca yumva twara dukoresha internet aca yumva za spidernet cbnet aca yumva za limited za econet ucimengo hari akantu gategerezwa gukora kora ko murundi wese yumva ko mengo connection muto reka dufate twebwe bato twumva yuko connection itangwa na leo itangwa na limited hategerezwa kubaho carte sim ubwo buhinga kugira mu murundi wese bo mushikire azobigenza gute umwene gihugu twaravyoroheje
izo zose wari uvuze ni izintu zikoresha ni wifi ni wifi bagura ku mashirahamwe yabo ukagura rutero ukikonekta muhira mu gusohotse muhira ntushobora kwikonekta unless wakoresheje iyindi amamega waguze kuri ya mihoro yo gukominika muga twebwe tuzoguha carte sim uzokwikonekta kuri iyo telefone yawe donc iyo telefone yawe bikama routeur izoba phone na routeur nukuvuga yuko iyo carte sim tuyiguhaye wewe uzozi wacu kugura amamega gusa nta mayinite tuzokugurisha ko twe ni telekom twebwe ntitufise si telecome ntituzoguha amayinite kuko nta lisansi dufise nta namperi izoba kuri carte sim yayo azoba ari amamega gusa mu gice uzokora uzokwikonekta mu gihe uri muri reyo dukuvura nukuvuga twebwe turiko turazana ibintu vy'iterambere ku buryo wowe wenyene wibaza kubera iki dufise amantena sikijana muri ville muga tukabura connection okay reka ntanga umuco kuri ico twebwe nka data connection antene yacu zobigira 45 minimum 45 doreyo nukuvuga rero twishinze izo biri Bujumbura ngaha hajya muri 10 niho dukorera izobigira 45 km doreyo mu gihe rero uguze iyo carte simu yacu y'amamega yo gukoresha amamega nukuvuga ko uri muri iyo reyo urumva ntuzoze kugura carte simu vingozi ntiturashikayo ibyo turaza kubigerako hama ngo uvuge ngo ya carte simu yanyu ngo ntikora muga mu gihe uri muza Bubanza Cibitoki Bujumbura Rirare za Jendariya za ntuze za Bugarama uzogura iyo carte simu izokunda muri no mwanya uzorungika ka audio mutamu kazari ruguru aho yaho haruguru muri Rirare azokurungika ka audio azona guhamagara mu muravugane na neza ako ga connection kabeho umva ni connection ya 5G muri ico gihe abantu bazi ivya technology barazi ko 5G imeze sinirwa ndabizamwo cyane ko nta mwanya dufise ariko dushaka kuzana connection ku buryo twebwe plan yacu turi dushaka gufasha ugwaruka gute kuko ugiye kuraba uno munsi ugwaruka gwinshi rushaka kuza ngahi Bujumbura kuko niho ushobora kuronka minimum aka connection gakwiye kugiye Gitega boni prism ko ni capital politique ni sawa mugo ugiye za Ngozi ukaza za Kirundo za Karusi za Rumonge hariko n'icihungabana mugaba jene benshi nabagira ati yo none je ko nashaka kwisumamwo nigira utuntu nigirira nikonekta kuri internet muga nkabona ko bidashoboka reka nji Bujumbura ngurishe ka gahene ngurishe yanka ngende kuraba ukuntu akacaza mu bwa buzima bw'Ubujumbura so twebwe rero muri imbona kazoza turaba ukuntu twogumiza abajene mu mavire babamwe kuko yari kurinda gufata bisi akaza ibujumbura hama gapanga inzu muga akaba afise ahantu akorera ronka ya internet yari kuronka ibujumbura meme shows nkiyo yari kuronka hari bizokoroha bica bivuga gute barambaza ndatwaza kubaza ibibazo byinshi none ahandi bazoshikirwa gute donc tuzogira ntuzeye tufise plan de 5 ku buryo tuzoba twahejeje mu igihugu cyose mu kiringo c'imyaka 5 turiko turagerageza ko dans 5 twoba twakuvye mu gihugu cyose muri ico gihe nacu giye kuraba ivyo vyayo ma antene yacu ari antene imigira 45 km ugaca tugaruka kuri ya ma province ya kera 18 biroroha ayo ma antene 18 hama tugaca tuzana ivyo bita ma point d'axe hagati dusahiriza za antene kugira ngo ko zigenda zihura gutya bizoba vyoroshe kubigira ndazi yuko benshi bari skeptic bavuga ngo ivyo bintu ntibibaho ngo abo ba diaspora hari n'abadututse kuri ntuzeye but birashoboka kuko mu bihugu biteye imbere burya ntibakirekurana n'amantu z'amantene menshi kuko ngo biranagwaza rero nico tugira tugerageze turabe yuko twogabanya muri ivyo vya ingwara z'abantu canke n'iterambere ry'igihugu tuzane izo 5G kugira ngo abantu bikonekte normal kwa kazi gakogo ko
hari ibintu byinshi bizohinduka. Tugerageje kuraba jeune benshi no munsi naho baba bafise aho bisuma handi n'aba YouTuber n'aba TikTokers bakorera kuri social media umwanya munini kandi baramaze gutahura yuko birimwe amahera ariko ugasanga internet akoresha nyinshi gusumba ayari karinjiza mu mwanya mutoya. Hari ikibazo rero umuntu wese acagira iyo ivyo bintu bije bimeze neza bigarinda bishika baca bavuga bati twarabibonye kuri Starlink aho benshi bavuze bati ego me nivyo aratwibutsa ujya mu Nyamerika mugabo internet yiwizo bizimvye umurundi atangura gufatira aho nyene mwarashimviriye ko cyane gose nta kubwiye ko twebwe turi pour bene gihugu kuko iyo carte simu none iyo carte simu tutayoroheje ngo mwene gihugu ayigure wumva bizo ninda zo benefits bizo bitandukaniye n'ibindi jene wabwira kujya bagura yandi makarte simu ya yandi manuzeye imihora niko natwe bizogenda kandi nta kizorenga kugira ngo bizoba birengeye kurusha iyindi mihora oya nukuri ivyo bintu twarabitanze baranabitubajije turabipresenta nibaza ko abo twabihaye babibonye ko ari vyiza turi bon mumeze neza yego amakarte simu mwarategekanije ukazodandazwa cyane gose urumva ni ka kazi dushaka kuvuga kazo baba jene batagira akazi bazoronka kuko utanguriye nk'aba informaticien tuzorondera abantu ba administrative aba marketing aba commercial hama hacagaruka babandi nabo bagurisha iki amamega kumwene gihugu mu makartie kuko si wari wese azoba ari hari ibuhonga canke hari ya muntu uzeye ibugarama azomanuka ibujumbura kugura carte sim muri aho iyo phase ya mbere ko tuzogenda tuduga niko tuzoguma twongera ko abantu babafasha abene gihugu kugira ngo iyo access nabo nyene bayishikeko kandi nkabizeza yuko ata difference ya prix y'igiciro ca carte sim muri different yandi yayo yindi mihora ivyo twarabiteguye cyane kuko iryo terambere si terambere ry'abantu bamwe gusa bake gusa ni terambere rya bene gihugu kugira nabo biconnecte babandanye bakora ivyo abana bige abagira abana bari kugira ama research ndagwanya nk'akarero nk'umwana w'icendazuru mugihe azoba capable yo kwiconnecta kuri Android ya se canke ya nyina wiwa kwiconnecta karaba kantu mwigisha ya mubari yataye ego na cyane ko basigaye babikoresha ugasanga umwigisha araguhaye devoir akakubwira ati genda ugire research ashike muhira na ya mamega mama yagura ntabe capable yo kurondera ikintu ngo akironka umva acaba desi cyane none jewe ndiko ndabahaguta ni ya mentalite zizaziduga ati peut-être je nova mu Burundi byoshoboka bimwe twatangurira donc hamwe twahera donc kubera ko atama opportunité ahari bakeneye kuja kuyarondera ahandi mwabyumvise nibaza yuko ari umwanya mwiza namwe mugatangura guterera ivyumviro byanyu canke ibibazo yamara kandi murazi ko mutwakura kuri 68 amajana 67 amajana 786 cyangwa twandikira ubutumwa bugufi ukanatwakura uciye kuri 72 amajana 344 ijana na gatandatu. Ikiganiro nikivi nikiyago wavyumvise ko mutumire wacu witeka ari umushinga ntahe Nduwimana canke John Nduwimana wa data connection igiye gutuma vyoroha ku mpande na cyane cyane urwaruka uno musi rukoresha internet maze imisi numva ba TikTokers baharaye cyane gukora ama live ariko kandi ugasanga ebana connection ikiranka ikiyago cabo ntikigenze neza cyangwa ugasanga baragishize ku wundi munsi bivanye nuko ikirere kiba kimeze. Rero bigiye kuba vyoroha mbega kuri babandi bavuga bati ikirere gihindutse y'amatara citse hari mihora tudasubira gukoresha connection ica yigira muri no service naco mwaraciyumviriye na cyane ibijanye n'umuyaga nkuba ndetse n'ikirere neza cyane mbere yuko mvuga ico oye ngira nibutse bene gihugu ko turindiriye lisanse kushohoka kugira ibikorwa bice bitangura ko ntihava byumva nabi ngo bamaze gutangura so kuri ico rero naco mbazije nukuri mu bintu muri investissement
twagize ni ibintu twitayeho cyane. Yego. Icya mbere cyo ni ivyuma biregisita ku mvura, ku zuba no ku ntuze no ku mbega imiyaga. Icya kabiri twisunze nuko ivyo vyuma bitegezwa kuba vyama biri connecte 24/24. Ivyo navyo nibiki bituma ivyo vyuma biguma biconnects. Hariho umuyaga nkuba. Twebwe ama antenne yacu dutegura canka ama point d'axe azoba investment nico gituma ari nini, bizoza kwa masoro. Donc ego tuzokoresha umuyaga nkuba uhari, mugabo ibi nta antenne yacu nimwe itazo kwiconnecta kuri soro. Kubera ico uca usanga rero ugabanije za ngorane wumva bavuga ati imvura iragwa tukabura connection, haza igihuhusi tukabura connection, amatara yacika tukabura connection. Ivyo turabiza Bujumbura. Muri ico rero ni ikintu ca mbere twisunze. Turazi ko leta vraiment iri kwirakora uko ishoboye kugira ngo ayo matara aboneke. Muga natwe ntitwoja tuje gukora ivyo ngo turindire ko leta iheza. Ivyo bivuga ngo turindiye amadovize. Ifoko umuntu akora. Iyi projet ntize ije muri 2025, ntize muri 2020, 2005 au 2010. Turabona ibikenewe, turabona ibiriho, turabona ingorane dufise muri projet tuko twateguye birimwo. It's contingency plan yabaye kugira ngo iyo connection yacu ntizobe it doesn't get interrupted. Twabonye ko arabatanguye kutwakura ariko kandi cyo umusubira ndazi yuko tutociramwo umutumire na cyane cyane ariko aravuga ibintu bishobora gufasha je nawe. Ni 68 amajana 67 amajana 786 umunywanyi ku murongo. Allo mumeze neza? Salamu ndi Prosper mu twakuye muhagaze he mwakano kanya? Andi horori ndi wa mujama wa. Ego me murakoze cyane, murabajama ba radio Indundi Culture, murabajama banje gose. Ndi kumwe na Jo wa data connection. Nawe bijanye na connection birabikubangamira ibururi? Biratubangamira cyane, ahubwo bije nk'inyishu kweri nibanyaru. Hari ikibazo canke intererano ufise woterera bano batumire bacu? Kimwe noterera nuko bogira kuraje bakabikora n'ingoga, kuko yino rugo biratugora connection cyane. Ego hari ico wize biciye muri kino kiyago cy'uno mutumire wacu, na cyane cyane ubona yuko yavuye mu bihugu bigari akagaruka gukora imigambi y'iterambere muhira? Ego nahigiye vyinshi nkagenda umugende. Ego urakoze cyane tisanga ngo bije nk'inyishu. Urumva yuko zabura uri hose mukenewe cyane. Ego kwanza naca nongera ko ikindi kimwe muri strategy ya ntunzeye ya data connection. Twebwe dushaka gushikira umwene gihugu mu zone, kuko hari ico menga hariho programme ya guverinoma bariko baragira ya ntunze ya digitalization. Nukuvuga yuko no muri zone kuko yarabaye ama province 5 kandi ni manini. Nukuvuga yuko dushaka korohereza umwene gihugu ari mu zone azobe capable kwiconnecta agende muri zone, cyo gikatasi yatezwa kurondera mu commune canke mu province akirondera muri iyo zone. Muri ico gihe ntunzeye internet maze gushikira umwene gihugu mu zone bizoba vyoroshe, iterambere ritangurira ngaho. Uyo ariko aravuga ko bibagora, ndamwumva. Mugabo yihangane, umenga bururiri muri zone ya muri ntuze ya stage phase ya mbere. So abo oye nibaza ko niyo son excellence yaduhezagira yadushira ku kivi bazoba mu bambere nibaza kuronka connection. Yego hari bimwe mu bibazo bihora bivugwa, nibaza yuko bizana confusion kubera ko abantu benshi bataba bakurikiranye amadomaine asa canke amwe kugira ngo bashoke babimenye. Ugasanga baravuze bati iyo abanywanyi babaye benshi hari ukuntu connection ihunga abantu. Ivyo navyo nivyo nimba ari ivyo mwarabiharuye nk'ikibazo gishobora kuzoshika? Ego cyane bivana na ntuze na technology. Bivana na technology na umwe murafise fibre optique. Uye musika mufise na ntunze na Starlink. Muga twebwe ntizokwikonecta, kuri satellite muga si Starlink. Ariko nayo nyene
niyo yo iha aba operateur nk'abatwebwe iyo yindi bayita one web yo iha aba operateur nk'abatwebwe kugira ngo tu distribute iyo ntuze mu bene gihugu ico naco ni ikintu twiteguriye cyane gose kuko nka twebwe tubaha ndafise abagenzi benshi baje bagenda bagaruka no juillet igihe twari mu Kayanza byaratubaye ko abantu batabaye kwikonekera ko twari benshi so rero mu bintu bya gatatu havuye kwitegurira ku vyuma twaguze ku muyaga nkuba bizokoreshwa twagiye ku capacité ya technology yacu imeze gute no sigura ko imeze nka elastique twebwe donc uko abantu bazoguma bongerako niko nayo yaguka kandi ivyo byose bigigwa na ntunze bigigwa na company niba data connection yajereye rema ku guteza imbere igihugu yajereye rema kwa gufasha abene igihugu ivyo ni ibintu itegura gushira muri ntuzeye muri contingency plan mu cyongereza mu byo yateguye kugira ngo izo ngorane ntizisubire kuba hamusange natwe tubaye nk'abandi no kuvuga ngo mwarize ingorane n'imyidogo y'abene igihugu bakunda kugira hama mutegerezwa gufata zijya ngorane muzizana nka solution ego bikwiye niko bimeze hari uko ibintu bigitangura kubera ko abashefu baba bakibikurikirana umengo yabimeze neza cyane mwaraharuye yuko ejo hirya ejo bishobora kuba ari bya bindi bya ni mu Burundi kubera bariya baguze iriya company yaguze internet sometimes ugasangira agabanuka bigasaba yuko umuntu aguma telefona navyo mwaravyiyumviriye ko bishobora gutuma bitakaza palmarès ya company yanyu neza cyane kuko turi hano pour long term ushatse kuza novuga naranabivuze turaba capitalist ugiye uri umu capitalist urondera a long term kuko duciye tuzi no munsi tukavuma twagira ntejo ko sanga abantu bari turayigabanije gusa ico twosaba turashaka kugusaba ati hewe kugira ngo ugumye ivyo wahorugira haba utushire ko amahera haba yihinduka ushaka amahera 5 mugugumeza vya bindi wampaye mega imwe niyo mega imwe mugasama kilobyte urumva wampaye mega imwe basanga umuntu yaguze 5G mugari karonka 4G yeah so aho twebwe tuko turibaza ko kuko twebwe aho dusabye indaro ntushobora kuza ngo kubesha abantu ngo ndaguhaye 5G or ari 4 abantu bakwitwara uragira ingora tugira tuzana iyo esprit yo kugirana yo kuvuga ati okay ico nemeye nico ntanga mbonye vyanse reka mvuge ko vyanse tahatugabaniza abantu turahagaritse ngaha muduha iminsi mikeyi hama tuduze kuko biba kuko abantu biconnecta kuri ayo ma antenne yacu bumva arafise capacité y'abantu ashobora kwakira mu gihe rero utabiteguye mu vyuma waguze ucu usanga bikugoye iyo shatse gusa kwakira abantu kandi utiyumviriye uburemere kandi noneho ndiko ndagurisha ifoko niyumvira ko ndakwiyumvira ndagukeneye ko amahera nawe urankeneye ko iyo connection none ko tugiye kuba abavandimwe ubwo buvandimwe buzobandanya gute ku buryo utabandanya unyidogera muri ico gihe rero uca wiyumvira ego nzokunda kurondera ko amahera amamvisisema twagize ni menshi izoba plus de 150 millions de dollars kugira ngo duheze n'uburyo bwinshi rero mugabo ntitwoca tuza tukavuga ngo yango je kuba nagize ubwo buryo bwinshi ngo ndaguhaye bidakwiye ni nkuko uba wagiye urajya amabafe baraguha ntuze urariha amahera ukisereva mugabo bibyo kujya bikwiye n'amahera naguhaye n'uburyo no kuvuga ngo niwe wiyarurira yagize ngo ndi dance rusaka umutumira ati courage ati yo connection ikwiye ihabe iterambere rikwiye kuko uyu munsi internet niyo irimo irafasha uburundi mu iterambere data connection courage cyane barabatera intege ni ikivugo cyuko tugomba gukrea akazi tukagaha abandi ni bimwe nize mu kigo bita entrepreneuria nk'ushaka kuzo mu entrepreneur
nibaza ko tutobisubiramwo cyangwa tubibigishe muba mubizi na cyane cyane ko muri bihugu biteye imbere icyo wiga cyose hategerezwa kubamwo entrepreneuria ko kuriga terre urakora ibi harabamwo guha akazi gukreya akazi maze ukagaha abandi mwaraciyumviriye mutegekanya guha akazi abantu bangana gute kuyihe ntumbero murategekanya kubigisha kwanza esprit yo gukunda ivyo bakora kuko umengo umuntu asaba igiturire umengo umuntu akora amakosa ku kazi kubera ko atawuri karamubona ku vya bintu byo kugabanya ikintu kuvuga ati reka je nigabanirize n'ubundi nta ngorane n'ibintu umuntu atabaragira esprit yo gukunda na cyane cyane igihugu kuko ushobora kunyononera jewe nkatanga service ntoyi uwanyizigiye ari hanze akavuga ati aliyo ndamuhaye igikorwa akimpatevye kumbe ndafise uwanyononeye naco muraciyumvira mutegekanya guhakaza bangana gute murabigisha kuzokunda no gukorera abene gihugu na cyane cyane abakiriya banyu neza cyane novuga yuko mu byo dutegura tuko turagerageza kuzana de mentalite ego benshi barahava banyumva nabi ne mentalite western zukuntu akazi gakogwa ntushobora kumbarira ko tuje ngo aba diaspora ndundi hama dutangura gutangisha ibiturire ivyo bintu ntibibaho ico dushaka nuko abo tuzoha akazi of course hazoba the training tuzobigisha the way we work urambabara kenshi ndakunda gucisha makoma imyaka ni myinshi imyaka ni myinshi biratahuritse uburyo mukora uburyo mukora n'ukuntu abantu bo kwifata ku kazi ivyo byose biri mu byo twateguye aho tugeze no munsi naho abo tubarira naho nyakubaho yitubwira tejo ni mutangura akazi ivyo byose twarabiteguye kuko je no kubwira ko maze umwaka ino kuva la nepas muri mai ncanitaba juillet jour ya diaspora kuva ico gihe nkorera kuri iyi projet gushika no munsi so twariteguye bikwiye timu zirahari ivyo kuvuga ko abantu tuzoha akazi ni benshi kuko iyi society zoza mu gihugu cyose nayo bimwe tugarutse kuri vya makarte sim hari haba abaja bazogurisha makarte sim hari abazo bagurisha bagira amamega hari abazo marketing hari abazo babajejwe nk'intara ya Gitega par exemple abona ntibaba munsi y'abakozi 200 canke 30 ko dushaka ko bashika no ku mutumba yego urumva so tugarutse hariho amafaze twagize amafaze ane so faze yose roughly sinshobora kuvuga igiciro kuko shaka abantu I don't want people to quote me mugabo bazora abajene benshi bakwiye ku buryo twibaza yuko niba ko twabikarikiye bishobora gushika yuko hagera ko duheza dans 5 ans dufise minimum 500-600 personnes babajene donc uciyuza rero muri macroeconomics yabo bantu amajana 5 abona abantu ba data connection tuko turavuga yandi ma societe nayo azoca atanga akazi ndagwa nk'akarorero nk'ubu nka Copec irafise ama agence partout hose mu gihugu mugabo kubera peut-être sinzi ko barabikora iyi ntuzeye iyi problème ya connection ugaca usanga umuntu ahembirwa muri Copec asabimusaba gutonda umwanya munini nico kibazo caho basange amahera yarungitswe ari Bujumbura ari waya bagize Bujumbura ntashitse Gitega canke Ingozi aho rero twe tuze kuborohereza ku buryo bishitse iyi connection kaba yakwiye mu gihugu cyose umuntu atazorinda kurira ngo ndinda kuza muri province canke muri commune guhembwa uburyo hari transfer gusa sivyo navyo hariyo n'iyindi project uko turakorera ko ivyo bizoja mu nyuma nzobamenyesha tuzobivugana tuzobimenyesha bene gihugu mugabo kuri ico nkakorero ka Copec abakozi babo bakora neza hanyuma hagaca haba nabandi biconnecta bakora neza kubera Copec ibintu byayo byabaye neza iyo yari example natanze yego nka
pe kuko imeze nka microfinance ubu dushaka bishike yuko ari microfinance ariko peke ari banki kuko nibaza yuko ingorane dufise nuko tudashobora kwiconnecta twese nta synchronization ishobora kuba muri berbe because there is no connection. Iri weak. We cannot say there is no connection. It's a weak connection. Nibyo nashaka kuvuga. So niba tu renforce your connection ituma ibintu byinshi mu madomene menshi akazi kaboneka passerma twebwe tugatanze ko ari byo tuko turakora muga hari yandi masosiyete nayo nkubonagira nkubwiye ko mfise umugenzi ategura kuza ambwiye tugaheza zenshanja kugurura ico bita call center. Iyo call center nayo ikoramwe iki abajene nibo baza kwitaba amatelefone ya hehe ya Europe amasosiyete twe tuza kurokita amasosiyete mu Europe kugira ngo aje kugirane tubitabe kuko Europe birazimvye call center irazimvye muga twishize ngahe Burundi akaza abantu amajana 2 3 iyo niryo ryatera mbere abo bantu bazokora gute bazokora ko ari uko ya connection ibonetse abantu mu Faransa bazoba connecta gute umuntu wo mu Faransa yo muhamagara gute Bujumbura kugira ngo amwitabe ata connection ihari ivyo byose nkawe mfa guheje nambwiye ate bana wewe wemera zana ya no kuvuga ngo hari imigambi imwe itari kirarangurwa bivanye nuko connection iri hasi ni reka nje mu kibanza c'abana baravuga bati akenshi mu gutanga ubuzi mu Burundi kubera ko umuboss abakeneye abantu babizi ariko baba bari muri company hari ukuntu haca agenda agakomo w'iwabo wundi agakomo w'iwabo ugasanga haje gukora ikimenyane ntihaje gukora ubumenyi naco mwaragitegekanije ingene muzohamagara baza gukora akazi je ngira nibutsa abantu ko iyi societe ije kubera diaspora twe ntidushobora kuza kwigisha abantu ngo gira ibi kandi natwe tutari capable yo kubikora kamwana wa mama turabizi karahari mbwa twebwe dushaka kuzana nuko aho dusabye indaro kesoso n'abari uwo muvukana nabo uteza kuburi qualifié kugira ngo uzokora ikibazo tuzokoresha ibibazo bizokorwa abantu haronka akazi abategeza ababimerita kuko mu gihe ari societe yawe uhaye akazi abantu batabimerita ico kiranigiki bacha gukorera nabi hamwe tusanga tugizene muzotwumva ngo tumaze amezi 2 hama mu mezi 3 biraheje canke abaye bya bindi byo kugabanya abakozi amafaranga ntari karinjira kubera abantu wahaye akazi abantu batagashoboye so iyo ico naco nyene ivyo byose twaravyiyumviriye kuko mu bintu tuvuga muri diaspora turavuga ibintu vyiza byokorwa mu gihugu muga ntitwoza tuvuga ngo mwokora ibi hama natwe twaza gukora bigaca bitunana donc ni nko kumera nka wa mukinya ari karabira umupira hanze akavuga ngo wari gutera yinjira nawe akava yakoze yakoze ukuguru ku mupira ugasanga akora gubita amaswata urumva aho twakire uno munywanya wanyuma munywanya lo aro mumeze neza ego ninda twakuyarihe barashima byinshi mwakurikiranye ikiganiro cacu cy'uyu munsi ego ikibazo canke intererano ndakaje mama oya ntabwo turiko turatasha iyo mwanya wo gutasha ni hanyuma ejo ndi Prosper ngarutse ndahigiye byinshi cyane uwo mutumira Imana imuhezagire ko yagarutse guteza imbere igihugu ciwe hamuransigira ijambo ry'umunsi ni warangiza mwubahwe dusozera ikiganiro cyacu uwari karadukurikirana wese yosigara niki nk'ubutumwa buvuye kwa Jo nobabwira yuko nobizeza yuko mu gihe son excellence yo dushira ku kivi ingorane za connection twogikemura so cyo tumusaba rero se barundi nuko twaje tumaze umwaka hano twigiye projet kugira ngo kuko ntavyo kwihutahuta kugira ngo dufashe bene gihugu tuje kubateza imbere ntituze kubateza inyuma tuze kubafasha ntituze kubasahura tuze guteza imbere igihugu
ntituze kugisubiza inyuma tukamusaba yuko yo dushira ku kivi hanyuma tugatangura gutunganiriza abenegihugu hama uyo mujene yahora aza kuri YouTube ariko kazike ko ndabizi hariya hari abana benshi n'abana bandi ndabifise barabikora abana benshi abantu benshi babayeho kubera connection dufise connection kwiye babayeho kandi baza ko twebwe dufise ivyo twokwerekana hano iwacu yego murakoze ego reka ndagushimire ku kanya kawe nizira ko n'ikindi gihe dufise ivyo tugomba kumenyesha abenegihugu bariko baradukurikirana umurundi wese ahari umunyamahanga ari mu Burundi yipfuza gukorana namwe muzoza kuduha update yaho bigeze cyangwa tukazona basanga ku kivi nibaze yuko ari icubahiro kubakira hano muri studio za Radio Indonde Culture murakoze cyane reka ndagushimire wewe uri kuragerageza kutwakura umwanya uraturega ibiganiro by'insamirizi Indonde Culture birabandanya ahacu naho ubutaha yamara kandi kubasavye ijambo ry'umunsi reka ndakubwire kano kajambo kanditswe na Michael Ashtula yagize ngo the bad news is the time flies, the good news is you the pilot. Umwanya uraguruka ariko kandi kwemera yuko guruka atacukoze ni wewe n'amahitamwo yawe kuko umupilote ni wewe. Rero mu mwanya wawe uhitamwo gukora iki? Uhitamwo kwemera yuko za ntambamye zirenga igihumbi harimo n'ababagenzi babandi witwa abagenzi bawe ba hafi bakubwira ko bidashoboka. Uhitamwo kuziha karyo canke uhitamwo gukoresha umutwe wawe ukumva ico gati kubwira. So niwe mupilote niwe kumenya ico umwanya wawe ugomba kuwukoza burya ngo naho vyoteba biraheza bigashika kuko umwanya niwe mucamanza w'ukuri. Reka ndakubwire ko ndagukunda cyane wadukurikiranye kuva ku munota wa mbere gushika kuri no munota ngiye kukubwirira ko nagasaga nkasiga inzira amavuta kuko ngo wagiye ntiyagarutse. Ni 88 n'ibice bibiri mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu micungararo ni 99 n'ibice 9 kuba ari hagati mu gihugu ndetse nakubwiye ko na bamwe mu begereye intara zegereye imbibe z'u Burundi baradukurikirana gatanu ku kandi kubadukurikirana bari hanze badasiba kutubwira baciye inbox canke handi ati turabakurikirana gatanu kuri gatanu babandi batwandikira ikiganiro giheze ebo rya Sunday abantu benshi bamaze kwigira mu bindi ariko baremeza neza yuko kayikote bakaguma mu matwi bumviriza ikiganiro kuko ngo ni ikiganiro kibafasha narabibonye cyane ubwo amagara yaradukitse mwagumye mumbwira muti turakumbuye ikiganiro n'abatumire baza kutwigisha bishasha reni baza wavyumvise uruwo Burundi bwavukiye mu mutima canke wavukiye mu Burundi ni wewe wo guhitamwa bariko ratwakurana ababwiye baraza kutwihanganiya cyane ahanje naho utaha ni ku munsi wa gatandatu Imana idutije amagara n'amafaranga mu kiganiro Saturday morning tumenya byinshi n'abartiste bahani wacu ndetse no ku munsi w'Imana nkuko vyama kuva igihe isaha 8 gushika igihe cy'isaha 9 mu kiganiro kivuniki yago.